Yes bakunzi b'Amayago TV bakunzi ibiganiro vyacu ngarutse kuba ibintu bishasha ibintu mutari kumenyereye ibintu mwaheruka kera ku Mayago TV. Yes ni Viviera Familia kuri micro mu gutangura imisi yose nkunda kubabwira kubera tukiri mu kwa mbere ndababwira ni umwaka mwiza umwaka mushasha umwaka w'imigisha myinshi. Aha rero turi ahantu hehe turi kuri Mukiza Mweranda ahantu bita kuri Saint-Sauveur mu Gifaransa. Aho rero ni hehe ni mu Nyakabiga ni kuri paroisse yo mu Nyakabiga. Rero twagendeye bande twagendeye abaskuti bariko bagira bonne action ngaha. Rero murashaka kumenyera abaskuti n'abahehe mudukurikire mu mwanya muraza kubatahura muraza kubamenya muraza kumenya ni bande muraza kubona amafurara atandukanye mumenye ngo abana baskuti bahehe. Bakuze Mayago TV nkurikira je ndababwira babwira baba skuti turabaronse. Rero baba skuti ni bande turashaka umwe wese avuge groupe avamo. Turabona ko amafurara atandukanye amafurara harimo ibintu by'amakurere atandukanye harimo abakobwa abahungu bisa nuko bashaka kumera nko mu rungano rumwe ariko ntavyo mbona neza. Bakunze Mayago TV turashaka kumenya ni igiki baje gukora ngaha kuri Mukiza Mweranda ni igiki baje gukora ngaha kuri Saint-Sauveur mu Nyakabiga. Yes tuguma tutangure kuri umwe duhere uburyo ibubamfu duhere ntangorane abakunzi b'Amayago TV reka twakire duhere kuri umugabo ari ngaha sinzi ko ari umugabo cyangwa umusore tumubaza ati ndabona umunezero ni mwinshi. Rero turabaramukije amahoro twabasanze ngaha kuri Mukiza Mweranda turashaka kumenya abakunzi b'Amayago TV bashaka kumenya imbere ya vyose kwanza turashaka mwidondora amazina yanyu muvuge ndabona amafurare aratandukanye turashaka kumenya iyi ni furare nyabaki ni furare nyabaki ni furare nyabaki ni furare nyabaki. Ego murakoze cyane kuntiza kanya je nitwa Ntwari Chris Armand ni amazina abavyeyi banyise hama umuhari w'abaskuti nabo baranyize banyita Honorable Sachem Kelpi Docile. Ego ndi chef de groupe wa groupe Saint-Aubin ikorera kuri lycée municipal Nyakabiga. Ahanini n'ivyo ingira ibindi turaza kubivugana. Sawa reka tugende kwa mugenzi wacu kandi amahoro je nitwa Irankunda Fleur ama acha fieri pandisha sauti sikia na kimenda je nitwa Irankunda Fleur hama abaskuti banyise Beira Franche ndi chef de groupe wa groupe yitwa Trône de la Grâce isanzwe irangurira ubutumwa ngahanye ni kwisengera. Sister Nsawa Jenny Twandagijimana Asina nkaba nkorera muri groupe yitwa Saint-Sauveur ikorera kuri Jabe 1. Na Jani Iradukunda Darlene niyo mazina y'abavyeyi banyise hama abaskuti baca baranyizera banyita Sirkaita Sud nkaba ndi mu mambo ho muri groupe Lumière kabikorera mu Nyakabiga. Yes abakunzi b'Amayago TV ibintu bigiye gushuha mu mwanya wumvise amagroupe atandukanye ukuntu yitwa ariyo Saint-Aubin ariyo Trône de la Grâce ariyo Saint-Sauveur ariyo Lumière izo zose zikorera mu Nyakabiga. Nico gituma bavuze ni reka twebwe tuje gukorera kuri Saint-Sauveur mukaba muzi yikwiriye muri Nyakabiga nyene. Rero reka twumve rero icatumye biyumvira Saint-Sauveur kuza gukorera ibikorwa. Yes Armand turashaka kumenya ni igiki cyatumye mwiyunga amagrupe atandukanye akorera ngaha nyene mu karere ka Nyakabiga akarere ka Saint-Sauveur kugira mushobore kuza kugira ibikorwa ngaha. Icambere nuko twebwe dusanzwe turi mu ihuriro muri dukora en synergie nivyo dufise amaroko atandukanye bamwe bakorera ngaha kuri paroisse abandi kuri lycée municipal abandi kuri Mwijabe abandi kuri EPJP ariko ahanini turafise synergie turimwo cyane y'amagroupe bien sûr soit disant yuko yo bakorera muri paroisse Mukiza Mweranda ariko nico ahanini cyo bacaraduhuje. Rero dukorera hamwe ibikorwa kenshi turakorera hamwe ibikorwa tugategura ibikorwa tukabikorera hamwe ariko iki gikorwa naho ari cy'amagroupe 5 hariho amabranche hariho nkuko masquete tubizi turi mu runganwe rwo kuva ku myaka 21 kugeza kuri 25. Rero nibo bari ngaha hariho n'abashefu baje gushigikira ibi bikorwa
rero ubwo rwaruka rwarakoranye bavuga ati twe turashaka gukora une bonne action comme ariyo obligation ya mbere y'umuskuti hama turavuga ati arico cifuzo canyu reka tugishigikire hanyuma tuze kubafasha natwe ibikorwa ahanini ni muri iyo ntumbero ariko rero twariyumviriye ngaha turarondera ahantu ibikorwa vyacu vyobera turabona yuko ego harahari ariko ngaha kuri paroisse Saint-Sauveur twabonye naho nyene hakeneye ibikorwa hanyuma tuce turavuga nti reka dukorere hajya nta ngorane nico catumye tuza gukorera ngaha ahanini. Yes, abakunzi b'Amayago TV fise ikibazo nshaka kwibariza mu sister wanje hajya. Sister, we ndabona ukuntu umeze, uratagase, umeze neza, umeze fresh, igisheve jagenze gute ufata isuka wewe ndabona ibintu nk'ivyo je mbona kuri jewe mbona mutajanye na gato kugira wiyumvire ufata isuka uze kurima ngaha ro vyavuye kuki nuwe mutima wavuze ni jereka ndamurungike jewe nje kurima nerekane abandi igikorwa cyo gufasha isengero yacu numvishamo nshobore kubishiramo abandi baskuti kugira bashobore gutahura igikorwa cyo kuza kugira isuku ku masengero yabo. Murakoze cyane. Icambere na mbere scoutisme twebwe turigisha yuko nta kintu na kimwe cyo kuvuga yuko ngo iki ni igikorwa cy'umuntu asanzwe abimenyereye canke ngo utabimenyereye naho mu bisanzwe muri scoutisme ni byose dukora byose nta kintu na kimwe tushira inyuma. Mu bisanzwe scoutisme yigisha ubuzima bwose bubaho ubugoye ubworoshe bwose urumva turagira. Rero muri scoutisme nta kuvuga ngo ni muto canke mukuru, igikorwa gihari kiba gihari. Nimba ari kuvuga tuyora amabuye ni kuvuga ngo ako kazi nak'abaskuti bose, naho hoba hari urya asumba uwundi ico gihe turi muri ico gikorwa dutegeza gukora ico gikorwa kuko twese tubatungana. Yes, abakunzi b'Amayago TV ndumva byinshi mukomera bitahura bariko baragerageza gusigura uko bimeze. Rero mbaze mu frere wanje ngaha numvise ibintu vya synergie sinavyibuka neza igizwe n'ama groupe angahe? Synergie igizwe n'ama groupe atanu. Hariho groupe Saint-Aubin isanzwe irangurira ubutumwa kuri Remene aho kuri se municipal Nyakabiga nko babivuze. Hariho groupe Tronc de la Grâce isanzwe irangurira ubutumwa ngaha nyene ari Ifuraye mbona nambaye Saint-Aubin. Hama hariho groupe yitwa Saint-Sauveur isanzwe irangurira ubutumwa kuri Jabe kuri école primaire yo kuri Jabe ariyo Furaha mubona ngaha hamwe nitwa groupe Lumière isanzwe ikorera kuri EPGP ari ya Furaha mubona hajya. Hariho n'indi rero yitwa Ridina umushefu ntiyashoboye kuhashika yafatiriwe gatoyi gusa nawe nyene turi kumwe hajya mu bikorwa kuvuga ko synergie igizwe n'amagroupe atanu. Yes, mwavyumvise synergie igizwe n'amagroupe atanu. Sister, we sasa unafikiriwa wiyumva gute muri iki gikorwa? Bon, Jenny yumva neza kubera ko twahuriye hamwe n'andi magroupe bameze neza. Yes, mu gusozera rero tugomba mbaze akabazo kamwe gusa ku muntu umwe wese, akabazo gasa ariko nshaka ivyumviro bitandukanye kuko abakunzi b'Amayago TV abariko baradukurikirana hari abasanzwe bari mu mihari y'abaskuti, hari abasanzwe bari mu mihari itandukanye, hariho n'abandi usanga atamuhari n'umwe barimo. Rero ndashaka ko akantu mushobora gutekerera abantu nk'abo ni giki mwobabwira cotuma bashobora kuza kwifatanya namwe, abantu cyane abantu batari mu mubare w'abaskuti. Uruba ari abantu bavyifuza mugabo babura ingene babigenza. Turashaka rero akamesaje mushobora kurungikira abo bantu kugira bashobore kwifatanya namwe baze mu mihari yanyu, mama mutange na adresse y'iyo mihari yanyu ahikorera neza dusozora ikiganiro. Bon, icambere nuko le mouvement scout est un mouvement éducatif des jeunes. Numuhari urero ugwaruka twese hari abahatanguriye ari batoya ariko bakagenda barakura
aussi n'umuhari utavangura. Hariho abantu bagira des limites akavuga ati je sindi umukatolika sinoza mu vy'abaskuti, jewe ndi umumusulman canke jewe sinzi appartenance sociale yariyo yose y'umwe wese. Twebwe ivyo ntitubiraba, uri umuprotestant, uri umukatolika, uri umumusulman, urahawe ikaze. Uri umunyeshuri utiga, urahawe ikaze. Uva mu miryango y'abakire canke abafise ubuzima bubayabaye, urahawe ikaze. Tuko nta discrimination ihari. Yego, bose turabahaye ikaze, karibu. N'abakunda ibikorwa baze, abatabikunda nabo nyene baze tuzokwigishana ni boro. Merci. Yes, message yawe nawe. Je nk'ijambo rya nyuma nifuza guhereza ko norishira mu migwi itatu. Umugwi wa mbere no guhamagarira abantu canke kwibutsa abantu yuko ibikorwa arivyo bigize umuskuti. Aho ni ku bantu basanzwe ari abaskuti. Ari ikibazo batubaza tike ya première obligation scout, twishatira bonne action quotidienne. Ariho naho havuye kino ciyumviro umuskuti ako agengwa n'ibikorwa. Rero ndabahamagarire bose abaskuti bose bariko baraturaba n'abadasanzwe bara abaskuti, ibikorwa by'iterambere ningira akamaro kuri twese, si ku baskuti gusa no ku gihugu dusanzwe tuba turimo. Ico ni cyambere. Kukigira kabiri naco nagira mvuge ikintu synergie, twakivuze mu gifaransa cyane mugabo dukunda kukigira nk'ihuriro. Ni ihuriro ry'imigwi yagiye hamwe kugira ishobore kugira umugwi umwe ari wo wumva mu twita synergie. Rero tutumirire n'abandi baskuti bava mu mihinga itandukanye ko nturaba gusa, tubahamagarire kugira ngo bazogire ico gikorwa. Ni ciza gituma dushyira ingufu hamwe, kigatuma igikorwa kiba kinini. Kukigira gatatu, igikorwa ijambo rigira gatatu ni naye nifuza guhamagarira abavyeyi batarazana abana babo mu muhari w'abaskuti ko bo bakangurira bakavyumva, kuko abaskuti nkuko umuvukanyi wanje yabivuze nga n'umuhari ufasha kurera n'abandi bavyeyi ku ishuri ari abavyeyi, muhira ari abavyeyi. Rero no mu baskuti n'abandi bavyeyi umuntu abaje kuronka kugira ngo ubuzima bwiwe dushobore kubwavansa butera buje imbere. Murakoze. Abakuzi b'Amayaga TV bashaka rero bumvirize rero umusista wacu nga abangu twahejeje. Reka rero mvugane rero n'aba basista bacu rero nga nabo nyine batange message ku bandi ba sister babo, ku bandi ba frere babo, kugira nabo nyene bashobore gutahura umuhari w'abaskuti wariwo. Bon, jewe presque vyose babivuze, mugabo je message mfise ku bantu bariko baraturaba batari abaskuti, no batumira kuza umuhari w'abaskuti kubera baratanga ubumenyi, barigishanya, biraryoshe. Rero ku bantu mutari abaskuti murahawe ikaze. Nanje murakoze kumpi ijambo. Bon, je nanje ico nashaka ni message nanje notanga nuko icambere na mbere muri scoutisme nta numwe ayimiriwe kuza muri scoutisme, yaba umuhungu yaba umukobwa, nta vyerekeye igitsina turaba. Nukuvuga ngo yaba madini yaba iki, shaka kuba uri umukizwa, uri umumizirma, uri umukatolika, bose barahawe ikaze. Ni nkuko hose dutegeze gufashanya, twamadufashanya, yaba mu ngorane yaba mu vyiza, hose turashigikirani. Hama ikindi nuko muri scoutisme irigisha ibintu byinshi, irigisha gukora, irigisha novuga yuko ari ikintu cyo kurera, irarera mu bisanzwe. Kujya ku ishuri bavuga ati haruhuwa muri primaire akaba secondaire na university, niko no muri scoutisme bihari. Hariho bato bagenda barakurikirana gushika ku muntu aba yarakwije nk'imyaka irenga, bose baba bari muri yo scoutisme. Donc urumva aho biga hano haba toise ho biga bakuze, mugabo hose bagenda barahaca bakagenda baramenya ibintu ibitandukanye. Mo jerera ico no hikaze nuko no hikaze abantu bose bifuza kuza muri scoutisme, nta kintu na kimwe gisaba, nta mahera, nta kwiyandikisha. Nico kintu dutandukanye mu by'ishure. Ku ishure bariyandikisha, muga muri scoutisme upfa kugira umutima wo kubizamo gusa, hama ibindi navyo bikizana. Murakoze. Yes, abakunzi b'Amayaga TV, yari Vivien la famille kuri micro, kuri kamera ni umuntu atamenyerwa, umuntu adakogwako. Yes. Ndaryohewe cyane kuganira n'abaskuti. Abakunzi b'Amayaga TV mutarindira mu baskuti, abakunzi b'Amayaga TV mutahura abaskuti kutariko, barabatumye mwese mu mihari yawo mwayumvisa yikorera. Je mvuga nti ciao ciao. Peace.